abakunzi banje rero bo kukayi ndabaramukije ndamutse badukurikira bari hagati mu gihugu bari Bujumbura abari hanze y'igihugu ndabashimiye cyane ko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu mukabishaminga mukabipartager n'abandi nukuri ndabashimiye cyane. Alors n'umusire kukayi umutumini adasanzwe ati uno musi tuzakuganira iki hari utuntu tumwe basha utagiye uratumenya ngutwumve n'ahantu hari ibintu bisangamo kanaka kubera kutamenya hamana ijambo ry'Imana ravuga ngo mon peuple périt par manque de connaissance. No musi rero fise umutumire adasanzwe yitwa Françoise niyo mwungere araza kutugira nkaga petit témoignage arakunda abantu n'umuntu afise umutima w'urukundo kandi nyene ababazwa n'igihe abantu baguye mu bintu batazi cyane et surtout iyo ari mu rugo cyane twamaze kubona iminsi haba ama mariage menshi kandi abaryoshe abasa neza abaraya grave mugabo haciye iminsi ugasanga haca amezi 5 canke iki ugasanga ibintu birahindutse harabaye ama divorce harabaye ibintu bitandukanye ariko ntitumenye ivyari ivyo kandi bikababaza imitima y'abantu benshi. Alors nous musi rero nibaza ko Françoise ashaka kutubwira un petit témoignage arafise ikintu agomba kubwira wewe yacise ngo igiki igicu nk'igicu kimaze iminsi kiba womengo ni mouvement y'abantu bashuhira ibiro by'ama mariage mugabo après ugasanga bibaye ibindi bintu. Alors kandi mwakire kukayi umudamu mwiza vraiment atwenga neza sha babaza kukubwira kuri mwiza ga Françoise ndakwakire Françoise kukayi. Hello. Ni sawa. Urakomeye. Ndaho. Umeze neza. Ndashima. Ego. Banaza kubwira ko uri beauty. Mwakoze. Ndamwakire rero Françoise. Ndabashimiye ko namwantumiye nitwa Françoise ndi mama w'abana batatu s'abakobwa batatu. Ego. Françoise rero akaba umuntu ari dame yagize mariage ndavyibuka jewe turabana vraiment twari tukiri batoye cyane neka atubwire mariage mbega wowe wagize mariage ryari? Nagize mariage muri 2010 aho ryari ryambere ego mariage ambere ko ndi marié bwa kabiri so nsubiye inyuma nagize mariage nari umwana cyane 22 ans uburuki umwana ntubuzi vraiment surtout muri société yacu nibaza ko ijya myaka utaba wateguwe neza no bivuga nko kwihuta au fait peut-être sinafashe umwanya wo kumenya ivyo ngiyemo canke ivyo nshaka sinari nzi au fait signification ya mariage na valeur au fait canke uburemere ifise sovuga kiremere ariko nibaza ko umuntu aba akeneye kuba ready mentalement, physiquement si cyane but surtout mentalement ubuzi surtout cugiye gukora mu mariage atari ikintu cyo gukinisha. Ico gihe wewe kuri mariage wewe kuri wewe kubera avant 2 ans umuntu aba kiri muto cyane kuri wewe mariage yavuga iki? Je nibaza ko mvugishije by honnête nafashe decision mvuga nti ndavuye muri circus navuga nti ndaruhutse ngiye kubaho nyene nta bahungu bazoswa kundondera ngiye kuba stable stabilité surtout narayishize imbere nkava umuvyeyi wanje sinzomusonye ko ndagorana cane bwe shokura n'ibindi bibazo muzira so ndavuye muri circulation ndamuteye iteka surtout ndakunda kuvyumva nti murateye iteka ujya rugo ratewe iteka umukobwa arasohotse kakaje baharavuga yuko umukobwa agize mariage ko rugo rutewe iteka je umva navuga ngo tateye iteka mama gusa nyene ntabona nyene ari vya bindi nyene uragize mariage watanguye une autre vie. Nkuko wakonserva nyene wabona ntuze ya mariage. Voilà. None avant kugira iyo mariage ntabandi mwari kumwe hama uwo mwagize mariage mwahuye gute ni giki cagushuhiye kuri we kugira ucuvuga ati awa
negeza kugira mariage n'uyu muntu baba iba yarahari mugabo nyene twabwashike kuri iyo ntamwe mva uza propose mariage amvuga haraje ndashushe rero barashushe umva navuga nti okay birabaye ndaronse uri sérieux voilà mature surtout uri sérieux amvuga okay reka nemere kangende je nabona gusa ndavuye muri circulation ngiye kuba stable nico kintu vraiment no kindi mu mutwe nibuka 100% ko arico nashize imbere stabilité ku mukobwa niyo nashize imbere ukimubona ni iki caje wacuvuga ati wow ngira mariage nta kintu wumvise hariho nko nama ndabibwira abandi hariho ijwi mu mutima nka intuition muri jewe vraiment harabayeho ikintu hamwe wumva utari confortable canke uvuga ati nijwi umuntu wese aronka c'est pas question ya relation gusa ushobora kwironka mu bagenzi ushobora kwironka ku kintu wagira ukore ukumva nturi confortable nagiye kubireconnaître vraiment haciye nk'imyaka natanguye kwibaza igituma est-ce que vyagenze gute muga nkaca nibuka ryajwi en fait ryajwi rirakwibutsa nti narakubwiye yego wewe urumva urarenganya iryo jwi hanyuma mbega fiancé yanyu yamaze igihe mwabanye mwararonse umwanya wo kumenyana nta mwanya munini twaronse yari nka 6 mois 6 mois rero umwanya muto yari juste kuprepara urubanza nibaza ko atari engagement ikwiye yo kuvuga ngo turi décider ntuburamenya amakarakter y'umuntu ntabaramenya karakter zanje simba ndamenya karakter ziwe urumva mugabo après urubanza rwarabaye ndaja mu mahanga ntimwabana hafi we oya ntiyari ngaha je nari ngaha mwagiraniye rero iyo relation à distance twagize distance wari umuzi ku telefone yego turagira mariage ndagenda ntibyatevye vraiment sinatevye kuronka impapuro ndagenda mugabo kakajwe ntikagenda inyuma ya ryacu ryakubwira ati inzira ntita ntariyo ibitabo byinshi bitwereka ati bitubwira yuko hariyo n'amasigne annonciateur akubwira ati iyi nzira ihita canke ntihita mbega wowe uba warabanye amasigne yego amasigne arahari vraiment ndayibuka twanadesije ngira hasigaye nka une semaine kubanza ruba turavuga ati tubireke ndavuga ati no ntibishobora kubandanya mugabo niya intuition nakubwira ryajwi riguma rigaruka gushika aho rirenga rikavuga nta kundi ayo masini narayabonye mugabo urubanza ruraba warayirengagije mugabo sinzi ko novuga ngo narayirengagije mugabo ni ibintu wisangamo les invitations zarasohotse urubanza rugira rube ndavuga nta kundi ni bon ça va aller hama urubanza ruraba mu mutima au fait karaza kagumako muga mu nyuma arasubiye inyuma nahama nanje après nka 1 ou 2 mois ndamusangayo turabana amasinya amwe aguma yirepeta ugishika mu rugo yama expectations vraiment zaguye mu mazi ushuhiye kuzoba perfect wife mu rugo bizogenda neza ibikugoye turi imana umva n'ivyo nahise mu mutwe fait just nateguye bikwiye ntavyo nuvuga ngo nta wampanuye canke umva bose bakubwira yo uragize mariage urihuse iki abo narabaronse quand même ngabo nkavuga nti bizogenda neza ndashitseyo turabana nashitse niga hakaza haracamo utuntu tugoye nkibaza none mvya kweli ni nuko nyene mariage nuko nyene bigenda ngako ukiri umwana ntwiyumvira kure ntiyumvira ati none bigenda gute mvu cuhora kavuga reka nubake byanyoroheye kwakira mugabo narabiciyemo haciye nka 2 ans turaronka ikibondo mwana wa mbere après turaronka kabiri hanyuma hariho n'ibindi yutevye kwibaruka ndibuka ko nico cambangamiye carakubereye ntaba yego muri jewe turaronka ikibondo umva haciye nka une année baba ugize mariage surtout muri société yacu expectinga ko egal kuronka umwana ubwo nyene
ntivyashitse bikunda mugabo muri jewe nari ntekanye so ico gihe ndavyibuka ko nawe yahora ambaza ni sawa ego nta mubebe ntoya mugabo tukabifata sport mugabo nyene ondo y'ivyo hariho abandi tabitahura cane bakubaza vyatevye none ni ryari mugabo je muri jewe nkaguma mfise ntekanye nkavuga tuzomuronka urumva nk'ico n'ikindi kimwe kikunda gushika mu makupe munyuma rero urumva umwana turamuronka n'ubundi araza mugabo ntivyari vyoroshe muri ico gihe cose ntivyari vyiza nuvuga notanka ko mari témoignage nk'uri karanyumviriza yoba atarabicamo canke abirimo canke yoba yarabiciyemo nkanje ni nka si ikintu coroshe gucamo à 22 ans 23 ans bakunzi bo kukaye murumva yuko n'umurundi kazi agifise imico y'abarundi kazi yo kwifatafata kandi bimushimiye yabaye mu mahanga imyaka myinshi ndashaka tubwire mbega ko ivyo bintu byagenze nabi ivyo bintu ni nk'ibiki ubivuze mu majambo makeya nkuko wabivuze yo noba naraciyemo j'ai subi des violences conjugales en fait twumvise uko onye umengo ni physique gusa izo violence conjugale twumva ari physique cyane nivyo tumenyereye mugabo harimo physique, harimo psychologiquement, rononekara, niyo mentalement nyene, économique, mu buryo bw'umuryango, usanga mukora yo mugize amahirwe mugakora mwese, mugaha hakaba harimo umwe akumira uwundi. Par exemple, nkora canke we wakora twese dukora ugasanga amahera yawe ntafise valeur cyane, ugasanga araguprivier urabaye privé ku bintu ushaka gukora nk'ikintu ntucemerewe akakubwira par exemple nk'ibyo dukunda kumva akabwira ati shira amahera uhembwe yose kuri konti yanje yego par exemple nk'ico onye yego ntube épanoui ntube free nk'abantu tuba hanze turakunda kurungika kenshi nk'amahera mu mafamille umvukanyira gusavya nk'amahera ubishoboye uramufasha mugo ukacusanga kubera mu rugo ntuvyemerewe nk'iyo onye ni yabu ko uba wakoze sindavyanse ko dushira hamwe mugabo quand même nanje shaka gufasha umuryango nibaza ko ndavyemerewe atangorane birimo mugo ukacusanga urakumiriwe muri ivyo mugaje cankoze ko cane ni verbal kuko verbal mentalement ntihera ucugenda wese uriyagiriza ntusubira kwikunda self esteem nico kintu cambere kigenda kandi ntikigenda straight away kigenda kiragenda buhoro ukabibona waratevye waragize ya depression niyo depression ntubimenye kwifise kubera y'amajambo mabi uguma wumva kuri wewe novuga ko arico coba carankoze ko mu rugo iyo numviriza amajambo agutabura umutima yego akomeretsa aremereye cyane rero haragira igihe vraiment harageze igihe ntashobora muri ayo ntuze yose urumva hariho physique hariho verbal hariho économique ariyo yo kutaba épanoui financièrement kandi amahera wayakoreye mugabo icagukoze ko cyane ni verbal n'ayo majambo yego amajambo niho namenye power ijambo rifise ko twama twumva ijambo rirarema kandi ijambo ririca so hatanguye ijambo nkunda kubwiye ijambo ribiri gukora ku mutima ritangura kwica mu mutwe par exemple nk'ijambo wovuga rishobora gukora ko nacumaze ica yica ibintu vyose naho warugeze ushobora gusubisa bimwe ucucika intege ni byinshi mgaje nashatse kuvuga nyene ko verbalement carankoze nico catumye ninjira muri mwijima nko navuga muri mariage bituma ntatera imbere mentalement ndatangura ndagwara atavyonzi amasinye nkayabona nkayirengagiza wagwaye iki en fait ni nka dépression uradeprima ntavyo ubuzi tellement que uba uri blind ntubona en fait ibintu uri kuracamo mugabo ndashima Imana kuko nagenda en tout cas nka fin y'umwaka wa gatatu muri mariage niho natanguye kubona nyene ko ntameze neza ko nagwaye
mugasi nyashitse nja kwa muganga nagumye senga kandi muri ivyo vyose nacamo sinigeze mbwira umuntu n'umwe umuntu nabwira ni Imana naraheza ibikorwa vyanje njaje mu rugo abana nakoze nagiye kazi nkataha byose meze neza mu rugo nkaca nja kwira Imana rero kuganira n'Imana ico gihe sinumva ko sinibaza nuko nogira depression kuko ntaho nari bwayumve twebwe mu Burundi ntavyo muri ijya myaka nta majambo nta histoire za depression twari tuzi je gusa ico ndibuka ko narabona ko ntari normal mpereye nko gushaka kwinyegeza abana kubera numva ndushe cyane kubera numva ndemerewe vyambanye vyinshi cyane kuko navuze sinigeze mbwira umuntu numwe ko ndiko ndaca muri ivyo bintu sinibaza nuwo twabana yarabizi kuko narabinyegeza n'abashitsi twararonka abashitsi mugabo vyose byaba bimeze neza mugabo muri jewe nk'abanzi ivyo ndiko ndacamo par exemple ivyo natanguye kubona ni nko kuheza nko kuhindura kusha umwana nkaca ndayidepoza muri frigo après ikindi sinabonye ngushikiraho uri muri frigo heje kuvyoza ukabuze nk'akabati ugiye kubishiramo iyo niyo signe ya mbere natanguye kubona ibi c'est pas normal nibiki biko biranshikira hanyuma bigenda gutyo nkaza ndaganira n'Imana en fait nagize relation n'Imana ico gihe vraiment ntari bwagire mu buzima kuko diyo numva ko ari niwe anyumvira niwe abona ko batubwira ko Imana iratubona ahantu hose numva je nkaca mvuga okay reka nje kuganira n'Imana nkaca ngenda mu cumba nkasenga nkabwira Imana none bimeze gute what's going on hari ibintu bitariko biragenda neza mugabo nkabandushe cyane muri jewe haragera igihe nagenda nko muri douche par exemple iyo ni indi signe nkumva shaka kwatsitara kandi nkumva ndi bon cyane kuko sinashaka gufesinga fara ndiko ndabona mu kiyo ukoga mu kizimu yego ego nkumva ndi bon kuko sindiko ndafesinga my true self nkukuyo uja muri miroir ukiraba sinashaka kumubona uya reflexion yanje nkaca mvuga nti okay mugabo habwira imisi yose ku murango sinari antuka naramaze ikintu c'umwaka ntazikiyo nshaka nko kwisokoza cyangwa gufunga imishatsi nafunga imishatsi ndiko ndagenda bien ku kazi nkaca ngenda abana twara ku ishuri byari byamaze kuba normal yiwanje kandi nabona ko nibwo buzima niko nzubakwa sinzohamagara mama ndamubwiye ati umviriza ibintu bimeze gutya na gutya sinabona ko nshobora sinovuga ngo sinashase kumubabaza ariko navuga ko ata solution abifise nta solution afise kweki ndabimubwira hama bize guhindura iki cyane cyane préfère kuvyigumizamo nta numwe nabibwira ivyo uwo nabibwira ni Imana yanje tuhurira mu cumba mu ijoro muri wa musego mucuja kuvugiramo kusara ugakoma induru canke sinzi ko arundi bimaze gushikira mu gavurama umusego wanje warabaye mugenzi wanje nizo pendant iyo journey nako ndacamo nkasenga gusa nkagumana ukwizera ndabishimira Imana cane sinigeze nta ukwizera nari ndi soko bizohera nta kintu gitangura ngo ntigihere turezi yuko ngaha anye usanga umwe acabwira umugenzi akandikira hehe kwasanga vyose ngira vyamenya abantu bose famille kila était ta motivation kugumana ivyo bintu byariko birakubako ico gihe nibaza ko motivation yanje yahavuye muri ya faith nari mfise ukwizera vraiment nanje ntari nzi ko mfise en fait ibintu ducamo niho ubonera strength ufise aho zigera kuko naravuga kubera ni ryamana nari nzi nagiye nakuze mfise nakuze mama nyigisha gusenga nakuze by the way nakuze mbona mama ari umuntu asenga yihangana nibaza ko nakuye strength muri mama wanje n'Imana yabinshoboje kubicamo naravuga ibi ndiko ndacamo uyu munsi nzobivamo gusa niyo ya question nanje nabaza Imana ndiko ndasenga nzobivamo ryari est-ce ndiko ndapfaje gutya nyene ko narabibona byarageze igihe biba byinshi nkibwarana nko muri douche kubera abana ntibabone souffrance ndimo nkagerageza nk'uhaje nk'abashitsi uca wambara indi visage c'uwundi muntu mushasha mugabo uri kurapfa indani
uri kurasufra mugabo hari ikintu ca mbere campushije ku gushaka ku acceptinga ivyo ndiko ndacamo. Umwana wanje mukuru yari afise nka 2 ans et demi, inindi signe kandi yampushinze kubona ko there is something wrong with me. Acambwira ni mami, are you happy? Umva umwana ko deja afise 2 ans et demi yabonye naho ugerageza kunyegeza abana ntubibahisha barabisanta goze. Hanyuma ndayibona n'umwana yabibonye ndavuga okay, umva nkaja nko ku kazi ntihage na kimwe babona, mpinduye nka coiffeur bakambwira ko uraberewe, je nkaca mbona it's a moque de moi. Mbegwa gute je ndashaka kubegwa, je nsa gutya ndaberewe nambaye neza ntibishoboka ikintu cose. Je ndi umuntu vraiment umuntu akunda vraiment tuntu twiza, akunda kwambara neza birandyohera, ariko ico gihe ntivyari bigikunda. Nico gituma naciye mbona nindi nayo nyene nabonye ko ofete nako ndagerageza kumenya, sinari bwamenye iryo jambo dépression. Ndabibona ko bitagenda neza, ntangura rero kwifuza ko bihera, mugabo kavuga none nzobigenza gute, eske notwana ntavyo ari karabona. Urumva muga nk'ivyonye vyo gushaka pampers muri frigo, yava mu kazi akabona pampers muri frigo, peut-être ngira yibaza ko ndushe canke kayikura kayita, muga ntana imwe yambaza ngo kubera iki ngaho gusa nabiremarka ayikuyeyo avuga yari muri frigo. Umva hari akantu ko mu mutwe kacaka, hari akantu gasota vraiment, kuko biba wabishize ahantu bavyuzuye, urashikana n'ikintu ugashira hahandi ko ntavuga, naca nshira hahandi nyene ivyabaye umunsi nashira ngaha, ivyabaye ejo, ivyabaye hirya ejo nkaguma nshira hahandi nyene. Umva waristokeramo ko nta muntu numwe wabibwira? Ego sinashatse ko bija hanze ibintu vyo mu rugo, surtout ko ndariko ndabicamo ari ibintu bibabaje atanumwe yovyatanda ko bishika. Naje byarantunguye, je préfère ni décision en fait nafashe. Byaragoranye cyane vraiment, byaragoranye gushika naho muri ico gihe naragize ama tentation de suicide gatatu, ntivyari vyoroshe. Muga iya gatatu naragize ubwoba. Ndibuka ko hari igihe nahora nsenga mu ijoro nkasaba Imana ntejo sinzovyuke, nkumva ndyohewe igisabisho canje coba cashitse, nkumva nyene mu gitondo mvyutse nkavuga ko cuba desi, ukavuga ndavyutse ngira nsubire muri vya bindi nyene. Ubwo bwa gatatu nagize ubwoba cane ko nagira nicumite, numva ko niyo nagira niyahure, nagira nicumite. Ndibuka ko nayasigiso navuga nti c'est le moyen possible ishoboka kandi yiruka ngenda direct, sinsubire kuba muri ubwo buzima. Numva ko noba nduhutse, kuko naravuga nka divorce siyo solution, kuko naratinya nkavuga en fait sinatinya surtout jewe ico nshimira Imana kandi ndatangara cyane, sinatinye societe, natinye Imana. Navuga Imana narara ajya kurahira imbere y'Imana, amaveu, voilà iryo jambo ryagenjanye ziya veu uvuga indahiro, uvuga urukura gira nyene muri mariage mu misa, numva ziri lourd cyane, nkavuga Imana yonshavurira ntibimveko, simvuge ngo ndadivorceje. Muga rero uko gushaka kwiyahura navuga ntindi solution nduko ndabona, kandi naratinya cyane kublessa umuvyeyi wanje, sinashaka kandi ko biba nyene urumva byananiye. Muga iyo gushaka kwiyahura bwa gatatu byarangoye, naragize ubwoba cyane bwinshi. Nibaza ko yari Imana vraiment yantabaye, le Saint-Esprit m'a parlé, ndagira ubwoba ndavuga reka nta wundi muntu nahamagaye. Bwa mbere nahamagaye mama ndamubwira ibyo nagira nkore, avuga ati no ntubikore, reka ndamuhamagare je tuvugane, canke wewe ndamubwira no ntuhamagare bishobora guhinduka. Mugabo nibaza ko habaye ikintu mu bwo bwoba, haciye haza envie yo kumva ko noba mfise iyindi solution, nkaba mfise umumama akuze cane w'umugenzi wanje, ndamwitura kuko yambwiye nawe nyenti ni sawa ko hari igihe twaba tuko turavugana, yaba yaje turabona abana tukaja gutembera, akabona ko ndi kure vraiment, ntariko ndamumviriza bwagiye ndiko ndamwishura ibintu atari karavuga, bikasha binkemesha, siniko ndamumviriza. Mu nyuma rarabibona acambwira ngo
anytime ushaka kuvugisha umuntu uzombwire je ndagerageza ndarondera wa mu mama hanyuma ndamubwira ndasaba aid ko bonyumviriza juste bimvemo hanyuma rero ngiye muri babita femme battue centre yaho umwe arampa rendez-vous ntibyari byoroshe ko ndayifata kuko nahise ubwoba buvuga sinari kushobora kuvuga iyo ngiye tezo kuvuga ko ngiye ahandi hantu mugana ngiye ntavuga nti nzoca mvana kuko sinashitse en fait kuvana ntiyari solution kuri jewe nakandi kangerageza ahantu uvugira iyo témoignage yawe byagenze gute byarakoroheye kuvuga ni nka thérapie en fait arakumviriza gusa hanyuma ndafata iyo rendez-vous ndagenda aramperekeza mu mama turajana turanagumana hanyuma rero nshitseyo umudamu acarambwira nti haratangure acaricara harafise amaforms yuzuza kwazi nyene witwa usabana bangahe urakora araheza kubyuzuza acambwira tutangure acambaza tell me what's going on akimbaza ndamubwire wamengo ni hobine nuguruye canke ikintu ca kisplashinze nyene ngipurizo cacuzuye amazi utowe gusa taki amazi yose acaseseka nibaza ko ivyo vyashitse j'ai pleuré pendant 2 heures ko niyo rendez-vous ego inyuma y'amasaha abiri uri kurarira ego nta jambo nigeze mvuga yararindiriye vraiment no mu mama ari impande yanje yarandindira kuko naragerageje gustopa bikanka n'ubwa mbere umuntu yarambajije bimeze gute kuko nta n'uwari kumbaza kuko ntavyo navuga ko ndiko ndaca mu bintu nk'ivyo onye c'était ma décision kandi ndabishima cyane ko narafashe iyo décision byarampaye umwanya wo gusenga umwanya wo kwakira la décision nafashe ndabivuga mu nyuma hanyuma rero umudamu duhejeje abonye 2 heures ziheze rendez-vous irahera 17h acambwira nti namaze kwikalma gatoyi acambwira nti there is no need yo kumenya you don't have to say anything just nabonye byose nari nkeneye kumenya kandi nejo ntavyo nzokubaza yambwiye you are a walking dead person uko yambwiye nti turakubona ngaho umupfu agenda acampa example ngo nk'ubu urashobora kugenda mu ibarabara ukajabuka utabonye imodoka nivyo bigira bigushikire uyu munsi canke ejo kuko ukuntu umeze wapfa kuri ibintu byari muri wewe pendant 5 ans acambwira ngo uzompe sindakubwiye ngo divorce canke umubise umuntu canke muvane gusa caka ko uba protéger no guprotéger abana baraprotéger abana cane kurusha les adultes acambwira nti wowe ugende wiyumvira décision uzofata uzogaruke kumbwira nzogufasha selon ta décision hanyuma ca ndataha ntashe birantravailla muga quand même naruhutse narapakuriye vraiment j'ai pleuré ndarira cane nk'umwana kandi ntawanyegereye ntawagize ikintu barandetse nta n'umwe yashize ko pressure ngo hora ngo urumva tubandanye no barandetse ndaheza hanyuma ntashashitse muhira birantravaya gatoyi mu nyuma biragorana ya rendez-vous ndayikanselinga uyikanselinze baca bibaza ko hari ikintu coba cabaye kiri grave kurusha bica bija mu mategeko baca bakurikiza akazi kabo selon ntuze amadroit yabo bica bija hejuru ndibuka ko ico gihe nari ntwaye umwana haciye nka 2 semaines ndatwara umwana ku ishuri casanga service social yahashitse barambwira umunyeshuri umwana wanje arambwira ngo service social ingangira gukeneye muri direction aho naciye mbona ya rendez-vous na cancelinze ko bamaze kwivuga bagira bakurikirane abana bashaka protection y'abana hanyuma ca ndagenda nditaba mbange nafise ubwoba bwinshi ko service social égal baragutwaye abana ico gihe j'ai été forte cyane vraiment ndagenda kuko navuga nkabereka nk'ufise ubwoba baraza kunkagura baraza kubibona ko there is something wrong hanyuma ca ndagenda barambwira ngene bimeze barambwira ko iki na canceling appointment hanyuma ca ndababwira ko nari namubabariye nashatse kumuha indi chance nashatse kugerageza kandi yavuze ko atazosubira ntivyari vyo ko sinanamubwiye nuko nagiye muri counseling hanyuma bacambwira ko baza kuza kumuraba bategeza kumuvugisha aho rero
bavuga ngo turaza 16h boko uzoba uja ku kazi je nafise shift ku mugoroba ngo we ntaco uri protege nta na kimwe kiza kuba ntaza gushabura cyangwa agire ikintu kuko turabizi vyamaze kuja hanze barambaza igituma ntigeze mpamagara nka police canke iki habaye abu narabuze ico nishura acavuga none ni igiki kikwe kuvuze ko wamubabari ni igiki kitwemeza ko atazosubira ko bishobora gushika bikaca ko ku mwana canke abana bakaba traumatisé igikuru twe dushaka guprotéger les enfants hanyuma cabavuga nsa nta kibazo ngayo nta kibazo harimo ubwoba bwinshi cyane ndibuka ko nagiye ku kazi ndiko ndajugumira ico gihe sinakoze nari agité naribaza aho ntahira bizagenda gute manchi kutagwaye umutima God is good ya protéger vraiment. Alors voie de sortie yacigenda gute ni igiki cyagukomeje canke ni igiki wakoresheje byagenze gute byarakoroheye une question nziza ikomeye ntivyari vyoroshe gufata décision ça m'a pris du temps narabanje ndiyumvira les conséquences ngaruka za divorce ndiyumvira abana comment ça va se passer abantu vraiment abantu muri journey yanje abantu ntibakonse cyane ncoshimira Imana kuko abantu baratubuza gukora no choix baratubloka kuko uca wiyumvira bazomvuga bazontwenga bazogira iki mais je niyumvira les conséquences z'abana surtout abana sama touché cyane kuko nabona ndabafelinze kuri jewe icatumye mfata iyo decision narabonye ko nagerageje vyanse j'ai pris mon temps ndasenga ndiyakira ndavuga this is the way out ngira tuvane ndasaba niyo centre ndabaza nyene procedure ngene imeze gusa sinashaka aussi ko bimenyekana mu rugo kabimenya ko narafise ubwoba navuga ati sino vyoba birebire bacavuga ati this way il faut ko ugenda en silence shaka ukirenga ubwire nta kintu umva wobwira nk'abakobwa no munsi bashuhe iyo mariage ni nziza nivyo mugabo uciye mu nzira wumvi wemeranya n'Imana ko ivyo urimo ugiyemo ari ivyo ariko hariyo ama conséquences ico no conseil abandi batarabishikamo ikigoye surtout unye il y a les parents, il y a la famille, il y a les amis, il y a les mariages ziguma ziba ugasanga mu bagenzi bawe bose n'utaragira mariage iyo ni pressure deja abavyeyi muragiye mu rubanza tatante aciye kubaza ngo newe ni ryari ntubona ko ari usigaye ngutunyarukirize sha urumva ibintu nk'ivyo ku muhungu ntiwashaje wasaziye muhira gira effort umve ni pressure ya société irikira kujako kandi ni abus verbal n'amajambo ngabira kwica kuko uca wishira ko pressure uvuga ati nanje ukatusanga ushatse ya mariage kuko ubu ivyo nabonye nahato bari force haba ma mariage ukacuvuga baba bafise option yo kuvana bidakunze alors que mariage ni ikintu ciza it's hari umuntu numvirije recently avuga ko you don't fall in love with someone kugira mugire mariage you have to fall in love you must fall in love na mariage ni commitment of it ujanwa n'urukundo gusa mufitaniye n'uyo muntu ni class of it tuvumamo gushika tutandukane n'urupfu habumwe agenda canke ibintu nk'ivyo mugabo ntituba dufise option kuvana si yo option vraiment nashitse imbere gusa naragerageje mugabo biranka so message notanga surtout kuba whole muri wewe ukumva ata pressure niba ihari mugabo ukagerageza kwiyevita ukabanza ukimenya wewe ico ushaka ndakonseya surtout cane aba jeune kugira journal kwandika just write how you feel what you want urumva ukavuga je nshaka iki ejo nshaka kuzogera ngaha comme nka message noha umukobwa mugenzanje baho wumve ko gerageza ube full muri wewe komsa wa muhungu ushaka kazoza kurongora azoze uriho uri full ufise ivyumuha banza wihe wewe umve uri épanoui iyo ayo ma tentation ama pressure nta guhitane ba stable nkuko je navuze unashaka stabilité muri mariage no hanura mugenzaje ba stable muri wewe ukiri muhira it's okay guma muhira à 25 ans à 30 ans à 35 ans à 40 ans mugabo umve uri full mugabo aze just ni kutaba uragira mariage ntibe yuko umengo n'urupfu n'amagorwa ahubwo uraprofita ko kanya profite
no bahanura ko bafata umwanya surtout yo kumenya la personne ubwa mbere navuze enjoy yourself ni singleness yawe message ntiyo bakuba single gusa single person irahaba kuri muri en couple muko mura datinga fata umwanya surtout mumvirize vya masinye urabe ya masinye akubuza ati akantu ntuyihute gusa uvuga ati hararo kunda kuvuga ngo ntaco shango ngo tuzobimenya turi mu rugo urumva iyo sinye uyibonye mutaragira muri rwa rugo mu biganire urumva utabishobora ntusubise ngo nzobira mu rugo no ahanyene bitretera hanyene utaragira mariage sinko ndabuza abantu kugira mariage gusa ni juste ndababara cyane ni kintu kuvaho ngize divorce kintusha cyane kubona umuntu yavaye n'undi kuko simkansi mpagarara ngo n'umugabo cyangwa n'umugore bari mu ikosa ni juste ni giki kikubabaza ahanini quelles sont les conséquences wagize umaze kugira iyo divorce ushobora kutubwira ça c'est facile ni divorce surtout harimo abana les enfants souffrent kurusha twebwe abantu bakuze fise abana bakuze 10 ans et 9 ans nagize divorce bafise presque 3 ans undi akwije une année bari bakiri bato uzurawe nawe uri mu mama iyo umwana ariko arasufra urasufra nawe ndababarizwa cyane n'umuntu agize divorce surtout yafise abana divorce yababaza c'est pas question yo kufisa umwana nuko adamufise vyose birababaza mugabo ufise abana birabaza cyane kuko ni ikintu bubatse ya freedom yo kubona les parents papa et maman muhira baryohewe kuko barava ku ishuri bakambaza nka mukuru yarakuze uko yagenda arakura niko yabona difference y'abantu babana n'abavyeyi n'abatabana n'abavyeyi kandi bikambaza ariko arambaza ngo kweki tutabana na daddy kweki tutabana twese byo bavyiza tubanye mugabo ya decision rero ya divorce il faut ko byose uvyasuma before you go out uyu ufashe decision ikomeye nk'iyo il faut ko accepter des conséquences après urabuze ikintu gikomeye cyane ati banze wige ntubone ko kutaragira mariage yuko ari umuvumo canke ikibanza ubeho baho hamye mariage ize isanga uri muzima uje kwaporta ikintu gikomeye alors ni Françoise bakunze bo kukayi Imana yahezagiye inyuma yo guca mu bintu bikomeye gose shaka ubwire abantu ariko batwumviriza avec ma blessure waronse mu mutima wawe byarakoroheye gusubira kwakira kuja mu yindi relation kwakira undi muntu. Merci pour la question. Vyoroshe kuko nariyanka sinari nikunda ico gihe après kudivorça nagize dépression ndica imbi cyane kuja kuba ahantu atari muhira kugira uronke ahanduba mbamenyereza abana navyo nyene biratuma ngira dépression mugabo kwera gusenga n'amasengesho y'umuvyeyi ndiyakira ndaronka aho tuba n'abana tuca ndavuga je commence la vie bon ngiki rero comfasha ndavuga reka ngire thérapie nayigize pendant 4 ans kuva 2015 gushika 2019 mars niho nahejeje thérapie kuko navuze umungiye utangura tumaze kwimukira aho hantu twaba n'abana naciye mvuga ngira niyubake ndafata decision nta relation nzosubiramo sinavuze ndugaye imiryango y'ivyoza kunsitaza kuko ikintu cyose niyumvira decision niyumvira kubera abana nashira imbere abana abakobwa banje building a friendship n'abana banje now they are like en tout cas unye niho ndabibona ya mafruit yose yava muri wa mwanya nabaha kwa kuntu nanje nitayeho ndavuga nti no unye ni jewe so bagiye nko muri tutari kumwe yari nka weekend umuvyeyi wabo abafise nkaca avuga ngiki conjohera umva muri thérapie bakambwira iteho abana utabafise ja muri sport ukundiki ja kora movie mubatinya kugira thérapie yaramfashije cyane kuvyura self esteem yanje ndasubira ndikunda ndumva ko ngiye muri sport bimeze neza nkagira date nkavuga okay reka nje muri movie bigeze bintera amasoni vraiment kwijana kura movie jenye canke kuja muri restaurant jenye ibintu vraiment nagize pendant 4 ans nkaja muri movie canke nkaja kura abagenzi banje en dehors ya ville nabamo comme ça navuga nti Imana ifashije ikansubiza kuko narabwiye Imana nti Imana sindiko ndanka kuja muri relation
kuko naragize vraiment nkuko navuze na buildinze friendship n'abana na buildinze friendship n'Imana ndagira relation cyane ko kwiganiriza narayiganiriza nkayibaza nkayibwira uyu munsi meze gutya ubona gute meze gute ngida cyangwa umuryango w'uguru bwa mana icuzoshaka hejeje kwibaka ufise deja ufise urukundo muri wewe kandi uba ufise na reserve ushobora gutanga uwundi muntu muri kumwe muri relation nta kintu coza kigutusha cyane kuburyo uvuze arampevye cyo mbayiwande no uba wumva ko uri bien muri wewe wakize no ubwo rukundo rwuzuye rukugogaboga ko ayita uba wumva woroha abandi nka message noha kandi les mamans boba barihevye boba bari divorcé canke bavuga ati nta rukundo rukibaho ko n'amajambo menshi nkunda kumva rurabaho rurahari ya des personnes Imana iba yaraguteguriye wiyubake uruhuke ukire surtout gukira ni ikintu cyane umuntu naca yihutira kuja muri relation naho nyene ataramenya ati mbegi byapfiriye he ni jewe nuriya wiyubaka umenye icuri hanyuma tubwire mu majambo make Ibrahim ingene Imana yaguhezagiye après ukaronka urugo rwiza cyane Pamela nuko Imana yarampezagije urugo rwiza samahoro shwepanwi inyuma y'ico gihe cyose c'amarira ego hariho igihe nkuko bavuga hari igihe c'amarira n'igihe Imana igutwenza ku mutwenga utangarira ubwiza bwayo utangarira kugira neza kwayo ufite wize ntamaramaye ndashima Imana cyane kandi ndayishingira intahe kuko niyo yafashije ko ngeze ngaha ko ndi no muri urwo rugo iguha abantu bameze gute kavugesha abakunzi banje baryohewe abantu bameze neza cyane narakiriwe umuryango mwiza cyane kandi nkunda cyane ndabakunda cyane ndazi ko murashobora kuzabona iyi video ndabakunda cyane ndabashimiye cyane ko namwaranyakiriye uko ndi n'abanje bose je dis un grand merci Imana ibahezagire kuko tukibitangura kubivuga mfasha wanje twaravuga ati bazotuvugana mugabo niko bisanzwe bimeze kuko ntitubimenyereye cyane umujura nagiye mariage n'umumama divorcé ni amazina baduha les divorcés amazina baha ba single moms mugabo twaravya France navyo nyene turavuga okay hari ibintu ubona vraiment ukavuga nti iyi ni Imana hari ibintu biri supernaturel vraiment ukavuga ati wow bakunzi bo kukayi murumva ko aha niho intahe canke témoignage ya Françoise igarukiye mu kirundi baravuga ngo akuzuye ntikamurikwa les amis nukuri mubona urugo rwa Françoise n'urugo rwiza rwuzuyemo umunezero ndamushimire cyane Françoise yabyifashemo neza ariko murumva ko ururimi kavukire agwishimira akaruvuga ivyo byose ndabishima kandi ndamushimire yuko kera ngo ivyo ntiyashobora kubivuga ndakimuvugire sinzi ko yogena akagenda akabuzi byari byoroshe kubivuga non ça m'a pris du temps ni ya healing au fait gukira ubu ndabivuga nka il était une fois je suis très fière kandi nshimira Imana I'm not ashamed ya mon histoire I'm very grateful and ndashimira Imana nanje vraiment ndashimira my true self ko niyakiriye niho nibaza ko uyu munsi noba ndiko ndabivuga ngira ntako ndarira mbabaye mugabo kuwo kwibaza nti ukumengo ntaco byamugize ni it's a journey ni procedure sinovuga ngo nari meze gutya nka 5 ans ziheze canke 4 ans ziheze nk'uwari kuyimbaza nk'iyi témoignage nkabivuga ntibyari gukunda nabanarize nababaye mvuga iki mais unye je suis vraiment très fière y'ivyo naciyemo and ndabishimiye Imana ikindi nagomba kongera ko kuha abandi bagenzi banje nuko nkuko navuze ngo je suis fière subwishime canke iki ni ikintu ngira humblement shima Imana cane ko nanarabiciyemo kuko nivyo bingize mon histoire niyo ingize uwondi uyu munsi nkaba ntiyakamo ku muntu yoba ari karabicamo ntube ashamed mu ntangura aba ashamed ariko ntiwiyagirize n'ibintu bishikira umuntu wari we wese so ntutinye ntupfire indani kanje ni decision navuze ngo
ndadeside kubihora ariko byarampinduye mugabo mu kuraba ubibwira umuntu w'umwizigirwa ku muntu ashobora kuba yumva isoni ko yitwa umudivorce no mu conseiller don't be ashamed of your story of your journey affronta ibiriko vy'ukuracamo ntugire amasoni Imana izogufasha ubicemo neza yego kandi nyuma urumva ni ya divorce birinze bishika umuntu agashika kuri urwo rwego hariho ubuzima Imana irasubira ukabafasha ukabandanya ubuzima iyo utihevye iyo utagize iki urasubira kubaho. Shimire rero Françoise ariko ndibaza ko hariyo umwe canke babiri bazofashwa n'intahe nukuri ikaba yagufashije ndasuye kuri gusaba vraiment ntureke gutanga agakommentaire canke ngipartage abandi ndagushimiye kuri témoignage yawe nongere shimire n'umushinga nahe yakuduhaye kuko ye atabariwe no watwicaranye ngaha ngiye ko tumushimiye cyane wa muryango mwiza cyane rero ikiganiro cyacu kukaye no munsi kikaba kigarukiye ngaha naho gutaha peace and love.